tugarutse ngaho iwacu haciye imyaka 146 abamisiyonari bari baje kutumenyesha inkuru nziza, niho bari bacinjira mu Burundi, baje bava muri Kongo, baciye muri Kongo baje bava i Buraya, baca muri Kongo baraheza bajabukira hajya ku Magara, barava ku Magara barimuka baza ngaha iwacu barahashinga misiyoni, barahamara imyaka 3, imyaka 2. Nabo nyene itarike 4 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'1881 nabo nyene barabica, abandi barahunga. Bamenye inkuru nziza irazimanganye. Mu mwaka w'1936 Patiri Bageni yari padiri mukuru wa paruwase ya Rumeza, niho yaza kurondera abo bamisiyonare aho bari barashikiye, kuko bari mu muryango umwe bita abamisiyonare d'Afrika, abamisiyonare ba Afrika. Kubera rero baza bose barabazungu, baca bavangwa n'abapere blanc, n'abapatiri bera. Araza rero kurondera aho bamisiyonari bari barashikiye, aratora ngaha arasaba kino kibanza. Haraca imyaka n'iyindi tutagira paruwase. Mu mwaka w'1950 paruwase Rumonge iratangura, ariko ntiyaje kubakwa muri kino kibanza kigumuko. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Uyu mwanditsi Luka nawe nyene murabona yarishwe, na Luka yarishwe. Tugarutse ngaho iwacu haciye imyaka 146 abamisiyonari bari baje kutumenyesha inkuru nziza, niho bari bacinjira mu Burundi, baje bava muri Kongo, baciye muri Kongo baje bava i Buraya, baca muri Kongo baraheza bajabukira hajya ku Magara, barava ku Magara barimuka baza ngaha iwacu barahashinga misiyoni, barahamara imyaka 3, imyaka 2. Nabo nyene itarike 4 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'1881 nabo nyene barabica, abandi barahunga. Bamenye inkuru nziza irazimanganye. Mu mwaka w'1936 Patiri Bageni yari padiri mukuru wa paruwase ya Rumeza, niho yaza kurondera abo bamisiyonare aho bari barashikiye, kuko bari mu muryango umwe bita abamisiyonare d'Afrika, abamisiyonare ba Afrika. Kubera rero baza bose barabazungu, baca bavangwa n'abapere blanc, n'abapatiri bera. Araza rero kurondera aho bamisiyonari bari barashikiye, aratora ngaha arasaba kino kibanza. Haraca imyaka n'iyindi tutagira paruwase. Mu mwaka w'1950 paruwase Rumonge iratangura, ariko ntiyaje kubakwa muri kino kibanza kigumuko, atakigikurikirana. Mu nyuma abatari bake baraza kuhigarurira, imburano zirajamwo, baratsindwa. Ivyo vyose vyabaye vyasozerewe mu mwaka w'2022 niho izo mburano zaheze. None uyu munsi inyuma y'iyo myaka 146 abamisiyonari bashitse ngaho iwacu, natwe tugira tuhubake sanctuaire yahamenyesherejwe inkuru nziza ubwa mbere mu Burundi bwose. Murumva yuko barabishimenga ubuzima bwabo burazimanganye, ariko inkuru nziza bariko baramenyekanisha yahavuye ibandanya. Imana irakingira kino kibanza gushika n'uyu munsi. Eraba nabaruhusha musamare murabe iyi sinzi ry'abantu bari ngaha, inkuru nziza yaramenyekanye.
muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima, ni muzima, ni muzima, ni muzima. Uyu musaraba wa Kristo rero watugendeye muri paruwasa yacu, dushaka ko ugenda uduhezagiriye na kino kibanza, maze Yezu Kristo aduha inkomezi ziwe dushobore kumwubakira isengero nziza azoninaharizwamwo, natwe tukahagabanira imigisha n'imihezagiro y'Imana. Umwe wese mukigora azoba yagize, nuko abamisiyonari ba mbere, abatumwa ba mbere, ababaruka bose bitanze batiziganya kugira ngo inkuru nziza ya Kristo imenyekane. Akigora umwe wese azoba yagize gaheze igihe cyose hari umukristo, iyo azoba avuye hose azoza gusengera muri iki kibanza, igisabisho azohereza Imana kizomuzanire umugisha n'umuhezagiro w'Imana. Aleluya, aleluya. Nico gituma rero bavukanyi, kuri uyu munsi turamutse twugurura icese ukwitangira kino gikorwa ceranda cyo kubaka sanctuaire, nifuje gusubira kubibutsa inyigisho y'icicumi kugira ngo umwe wese mu kwitanga abategera igituma yitanga, abakanda zirikana ibyiza azoronka muri uko kwitanga. Dushigikire ukumenyekana kw'inkuru nziza ya Yezu Kristo, tugabane imigisha n'imihezagiro mu gutanga icicumi. Dushigikire ukumenyekana kw'inkuru nziza ya Yezu Kristo, tugabane imigisha n'imihezagiro mu gutanga icicumi. Tubisubiremwo. Dushigikire ukumenyekana kw'inkuru nziza ya Yezu Kristo, tugabane imigisha n'imihezagiro mu gutanga icicumi. Subiramwo. Kumenyekana kw'inkuru nziza ya Yezu Kristo, tugabane imigisha n'imihezagiro mu gutanga icicumi. Imana ikirema Adamu na Eva yarabahezagiye kandi bahereza ibibatunga. Soma mu kigabane ca mbere umurongo wa 29. Yarabahaye kandi n'umugisha wayo, ariko umuntu amaze gucumura yarihombeje byinshi, kuko kuva ico gihe ategerezwa kurya biza kuya. Soma mu kigabane ca gatatu umurongo wa 19. Naho rero bimeze uko, Imana iguma imuronsa imbuto, ikazimeza, ikazikuza, igatanga imvura n'izuba. N'ubu nyene tuyikomera amashe yaraye duhaye akavura kugira ngo dutere, twimbure, turonke ibidutunga. Umuntu nawe akarima, akabagara, akongera akimbura. Umuntu ntashobora kwirengagiza Imana, kuko tutari kumwe nayo ntaco twokwishoboza. Soma inkuru nziza ya Yohana igabane ca 15 umurongo wa 5. Ko tutari kumwe n'Imana ntaco twokwishoboza, ivyo dufise byose akaba ariyo yabiduhaye. None ga yemwe twobuzwa n'iki gukenguruka? Mbega ngaha ntari twogira amatonga ngana gute, tukaba tufise n'amasirigiti yo kurima, twoshobora kwiha imvura? Nubona ko turindira ikaza nk'ingabirano y'Imana. Ko tutari kumwe n'Imana ntaco twokwishoboza, ivyo dufise byose akaba ariyo yabiduhaye. None ga yemwe twobuzwa n'iki gukenguruka? Kira noneho ugutanga dukenguruka bizanira twebwe nyene umugisha. Nako Mukama Yezu yavuze ati, birahimbaye gutanga ugusumba kuronka. Tubisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 20 umurongo wa 35. Imana itanga idatora, idutumira twese gutanga ngo tuze dutorane ubuhirwe bw'ijuru. Imana itanga idatora kandi idatoranya, idutumirira twese gutanga ngo tuze dutorane ubuhirwe bw'ijuru. Imana itanga ititangiriye itama, mbere yari itanze yonyene mu mwana wayo Yezu Kristo. Ko rero Imana itwitangira, ishaka ko natwe twokwitangira bene wacu. Twibuke ko ugutanga ari ingabirano y'Imana, ituruka ku rukundo rwahebuje idukunda. Ijambo ry'Imana riratwereka ko ugutanga icicumi mu byo turonka ari intambwe ya mbere yo kuronka imigisha. None icicumi twogitegera gute? Umweranda Augustino niwe agira ati, mbwira inge dutanga mpeze nanje ndakubwira urugero rw'ukwemera kwawe
be n'urukundo rwawe. Igipimo c'urukundo ni urukundo rutagira ingero. Mbwira ingene utanga, meze nani ndakubwire urugero rw'ukwemera kwawe be n'urukundo rwawe. Igipimo c'urukundo ni urukundo rutagira ingero. Mu ntango icumi ryari ishikanwa ry'ikigira 10 c'ivyo umuntu yimbuye canke yaronse mu bikorwa yaranguye mu mwaka wose. Ugutanga rero 10 c'ivyo umuntu yaronse ni umugirwa dusanga mu nyandiko nyeranda kuva mbere kuri Aburahamu, mu nyuma Imana irahava ibitanga kw'itegeko. Tubizirikane mu bwuzure bwa mbere. Mu gitabo c'Amamuko kigabane ca 14 kuva ku murongo wa 18 gushika ku wa 20, igihe Aburahamu amenyeye ko Loti umuhungu wabo abansi bamutwaranye n'ivyiwe, Aburahamu yarabakurikiranye arashobora kugarukana ivyo banyaze i Sodoma vyose. Yaciye agaruka i Salemu imbere y'umwami Melikisedeki, uwo nawe yari umuhereza nkuka w'Imana rudasumbwa. Yaciye atanga umukate n'umuvinyu ahereza umwuka, yongera ahezagira Aburahamu ku izina ry'Imana yo yataye mu minwe yiwe abansi. Aburahamu mu gukengurukira Imana yatanze 10 kuvyo yashoboye kugarura mu vyari vyanyazwe. Mu gukengurukira Imana yaciye atanga 10 kuvyo yashoboye kugarura mu vyari vyanyazwe. Aburahamu ni karorero ku kwemera kwacu. Mu kwemera kwacu niwe sokuru wacu mu kwemera. Yego ushobora kwiyumvira ati none sinabigaruye kare vyari vyiwacu nza kubitanga ku 10 kubera iki? Muga yaragize ati bagabo ndabihawe n'Imana. Bigarutse ku bw'Imana arumva uwo mutima w'ubukengurutsi wo kuja gutanga 10. Haraho twibaza tuti ivyo dufise none si burenga sinategeza kubironka. Kondo umudandaza sinategeza kunguka. Kondo umukozi wa leta umushahara ugaza none ngiye kuri konde no ubura gute? Nategerezwa kuronka mengo nyene nivyo twategerezwa kuronka, bizategeza kugenda uko nyene nta Imana yokora kugira ngo bihinduke. Ariko Ibrahim atwereka karorero kuko umuntu ari umukristo azikana neza agategera kw'ivyo afise, ivyo aronka vyose aba yabihawe n'Imana. Ivyo aronka vyose aba yabihawe n'Imana. Ubwa kabiri turabona mu gitabo c'Amamuko igabane ca 28 kuva ku murongo wa 20 gushika ku wa 22 tubona Yakobo n'umuvukanyi wiwe Esawu baravukana. Mu gihe Yakobo yahunga uwo muvukanyi wiwe barashwanye bavukana. Esawu ashaka kwica Yakobo, nyina wiwe aratekerera Yakobo impamba amurungika ngo ahungire kwa bayinarume. Mugabo arishitse mu gahinga yampambira muherana. Hinge mwumve rero ngene vyabagenze. Mu gihe rero Yakobo yariko arahunga uwo muvukanyi wiwe ari mu gahinga arushe ashonje yihebuye, yemereye Imana ko niyamuguma hafi ikamurinda mu rugendo azoyishikanira 10 c'ivyo izomuha vyose. Iyo ikaba ingingo wenyene yigiriye. Mu gisabisho ciwe yariko arahereza Imana mu marushwa yararimwo, arafise yemereye Imana ati niyo wabinkiza mukama nkajabuka nasubira kuronka ubuzima, ndakwemereye ko ivyo uzoba umpezagije vyose nzogushikanira ishikara ry'icumi. Hari umukristo aragira ico gisabisho kabwira umukama uti mukama niyo wankura muri ibi bihe, niyo wankura muri izi ngwara, niyo wankura muri ibi bigeragezo, niyo wankura muri ubu bushomeri, niyo wantabara uku kwezi nkakumara ndi muzima nkaja kuri konti nkasanga amahera yabonetse, niyo wantabara mukama nkarima nkimbura, ndakwemereye ko ivyo uzoba umpezagije vyose nzogushikanira ishikara ry'icumi. Ninde aragira igisabisho nk'ico ca Yakobo? Nakaryo keza rero ko gutangura. Mwikete ryandike wa Hebreyi mu kigabane ca 11 umurongo wa 4 batwibutsa ingene Abeli yashikaniye ishikanwa ryeranda Imana. Bagira bati Abeli kubera ukwemera kwiwe yahereje Imana ishikanwa risumba rya Kayini, araheza yitwa intungane. Imana irashima ishikanwa ryiwe.
Abeli ishikanwa yahereje Imana yararikengurutse cyane kuko ryavuye mu mutima w'ubutungane. Mu gitabo cya bene Levi kigabane cya 27 kuva ku murongo wa 30 gushika kwa 32, Imana iciye kuri Musa yatanze itegeko ryo gutanga icicumi. Mbere kuri bene Isirayeli cavuye kiba ico bategerezwa guhereza Imana. Muri iryo tegeko ry'Imana dusangamwo ko dutegerezwa gutanga tutidoga n'umutima mwiza wugurukiye Imana. Ubiravye neza rero usanga icicumi ari urugero rubayabaye bafatirako mu gushikanira Imana mu vyo yabahaye. N'urugero rubayabaye bafatirako mu gushikanira Imana mu vyo yabahaye. Ariko nticabuza ko umuntu ashobora kurenza ngaho bivanye n'uko abishoboye canke n'umutima afise wo gukenguruka ivyiza Imana yamugiriye, kukaba kandi n'ukongeza imihezagiro. Igihe abana b'Isirayeli baza gushikana icicumi barashika imbere ya rutari bagapfukama, umusaseredoti akaza kubakirira no kubahezagira, bagahereza kino gisabisho bagira bati: twaratabaje Imana, yarumvise amaborogo yacu, irumva amakuba turimwo, n'ingene ducurwa bufundi na buhoro, kandi yaraturokoye. Eheraba Mukama, ndakuzaniye ivyimburwa vya mbere nakuye mw'isi wampaye. Ngiki gisabisho bahereza tugisanga mu gitabo c'amategeko kigabane ca 12 umurongo wa 6. Gutyo utanze icicumi Imana izoguhezagira mu bikorwa uzoburi kurarangura. Icicumi mu gihe c'umuhanuzi Malakiya tubisanga mu gitabo c'uwo muhanuzi Malakiya kigabane ca 3 kuva ku murongo wa 6 gushika ku wa 12. Malakiya agira ati: nimugaruke iwanje nanje nzogaruka iwanyu, niko Imana ivuga. Yamara muvuga muti: tugaruka mu biki? Mbega umuntu arashobora guhenda Imana? Ariko muguma mumpenda. None muvuga muti: tuguhenda mu biki? Mumpenda mu vyerekeye ikigira 10 no mu vyo mugerura. Umuvuma muri kumwe kuko murampenda mwebwe igihugu cose. Nimuzane ikigira 10 kitagabanije kugira ngo habe ivyo kurya mu ngoro yanje. Ndabasavye biba ari vyo mungerezako, murabe ko ntazobugururira ingomero z'ijuru, nkabashungururira ko imihezagiro itagira uko ingana. Nzobamirira icononyi, ntikibatikirize ivyamwa vyo mw'itongo, ntikibateshereze imizabibu kwama mu murima. Amakungu yose azobita bahirwe kuko muzoba intari kundwa, nirivuzwe n'Umukama Nyeningabo. Aha abantu bari bahororokewe baraheba ivyo gusenga no gushikanira Imana. Imana iraheza ituma uwo muhanuzi Malakiya. Icicumi mu bwuzure bushasha Yesu Kristo yaratweretse ko ivyo dufise, eka mbere n'ingabirano dufise kandi twahawe, ni twebwe nyene dutegerezwa kubitunganya. Imbere y'Imana tuzokwerekana ingene twakoresheje ivyo yaduhaye, cane cane urukundo tuzoba twaragiriye bene wacu, ukwemera, uguca bugufi, ugukenguruka n'ibindi vyaturanze. Namba narashoboye kwigenza neza mu bito bito, Imana izonshinga n'ibiruta ivyo kandi insangize ku kanyamuneza kayo. Matayo igabane ca 25 umurongo wa 21. Niteka ntangere mbere rindengeye guhereza Imana mu vyo yampaye, ntatangana akamwemwe. Ikete rya 2 Paulo mwiranda yandikiye abanyekorenti igabane c'9 umurongo w'7 kugira ngo ndayereke ko ndayikunda kandi ndayubahe. None nigiki conkura ku rukundo rwa Kristo? Abanyaroma igabane c'8 umurongo wa 35. Nigiki combuza kumuhereza ishikanwa ry'ikigira 10 mu vyo yampaye? Ivyimburwa, ibitungwa, amafaranga, umwanya, ibisabisho vyanje, umutima wanje wose n'ubuzima bwanje bwose. Ukuyihereza ivyo vyose ni ukuyisenga, kuyihebera, kwishikana mu minwe yayo, kuyikengurukira gose. Aho niho tuba abidegemvya vy'ukuri.
turi mu butungane imbere y'Imana niyo tuba abidegemvya vy'ukuri. Abanyaroma igabane ca 13 umurongo w'10. Utwo turorero twose n'utundi twinshi dukura mu ijambo ry'Imana turadufasha gutegera icarico icicumi. Ugukengurukira Imana mu vyo yaduhaye, ukuyira icubahiro kubera ivyiza vyinshi itugirira. Kuri twese abakristo rero gutanga icicumi ni uburyo bwo gukengurukira Imana no gushigikira ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Yezu Kristo ati nuzobaha igikombe c'amazi yo kunywa kuko muri abatumwa banje azoronka nawe impera y'abatumwa. Matayo ikigabane c'icumi umurongo wa 42. Aha turazirikana ko Yezu adusaba bike ngo aduhe vyinshi, atunengesereze urukiza rwiwe. Twibuke wa mukenyezi Yezu yasanga kw'iriba amubwira ati numpese amazi yo kunywa. Wa mugore amaze kumwima akarondera imvo nyinshi zotuma yanka. Yezu yamubwiye ati yaba waruzi inema y'Imana ukamenya n'uwo wari wakubwiye ati numpa amazi yo kunywa, ati ahubwo ni wewe wari kuyamusaba, ati yari kuguha amazi azagushikana mu buzima budahera. Wa mugore atangura gusaba ati numpe rero dawe ayo mazi, ndagusavye umpa amazi, umpa ayo mazi sinzosubire kunyoterwa kandi sinzogaruke ngaha kuvoma. Mugabo urumva yari kwabura ayo mazi kubera atazi inema y'Imana, atazi uwamubwiye ati numpe. Yezu ashaka kumuha amazi y'ubuzima budahera atazosubira kunyoterwa, ariko wewe bikamunanira kumuha ayo mazi yo kunywa gatoya gusa. Numpe amazi yo kunywa. Yohana ikigabane ca 4 umurongo w'7. Ya waruzi inema y'Imana. Iyo twari tuzi inema y'Imana, Imana niyo dusaba ngo dupfumbate ibiganza. Kuko turazi ko ukugurura ibiganza ngo turiko turaha Imana, ahubwo bituma Imana itwuzuriza muri ivyo biganza. Ariko gupfumbata bituma dupfumbata dukeya dufise tukagumana utwo nyene ukamengo twaratsinze. Ariko Imana yashaka kutwuzuriza ngo ibiganza vyacu bigume vyuzuye kandi bigume vyakira ivyiza vy'Imana. Tugire Kristo. Dusaba inema yo kumenya inema y'Imana no kuyishikanira ishikara ry'icicumi. Dufatiye kuri utwo turorero rero turabona ko Eklezia kuva mu ntango yatungwa n'imfashanyo, amashikanwa, uburyo bwegeranijwe hamwe n'icicumi kugira ngo abamenyesha inkuru nziza boroherwe, eka mbere no gufashanya mu muryango w'abana b'Imana bikomere. Yezu wenyene ubwiwe amaze guheba umwuga wo kubaza akaja kumenyesha ubwami bw'Imana, yahavuye nawe azaremera kwakirwa aho ageze hose. Turiwe ko bamwakiriye mu muryango wa Lazaro, Marita na Mariya. Birumvikana ko agasaho k'ubushinguro bw'abatumwa kasununugwa n'ivyo abakristo batanga hamwe n'amashikanwa n'imfashanyo z'abantu bamugendanira. Murazi ko Yuda ariwe yaca bashingurira akababikira ivyo abo bagendanira Yezu bashikanye. Dushigikiye rero abatumwa ba Kristo n'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza mu gutanga icicumi n'ubundi buryo dusabwe mu muryango wa Eklezia, tuba turiko tugendera mu karorero keza k'abakristo ba mbere bagendaniye umukama, gutyo tukaba turanguye ico injiri itwigisha. Ivyamwa vyo gutanga icicumi, imigisha n'imihezagiro. Igihe Imana yashinga itegeko ryo kuyihereza icicumi, yatwemereye ko uyishikaniye wese ishikanwa rihimbara azoronka umuhezagiro. Iyo mihezagiro rero ifatiye ku mutima ushima, ukenguruka, wicisha bugufi, wubaha, ugakurikiza amabwirizwa. Ijambo ry'Imana rigira riti bitegere namwe, ubiba bike azokwimbura bike, ubiba vyinshi azokwimbura vyinshi. Umwe wese natange ico yiyumviriye ku mutima, ntabitangana amarira canke agahato, kuko Imana ikunda uwutangana akamwemwe. Erega Imana ishobora kubahunda ivyiza vyinshi mukamana iminsi yose muri vyose ivyo mukeneye vyose, maze mugasagarara mu bikorwa vyiza vyose.
ikete rya kabiri Paulo mweranda yandikiye abanyekorinti igabane c'9 umurongo wa 6 gushika ku 8. Nkako uguhereza Imana amashikanwa n'icicumi ni ukubiba mu murima w'umukama, ni ukubiba mu murima w'umukama. Kubwa Yezu ugutanga ni ukunguka. Luka ikigabane ca 6 umurongo wa 38. Ugutanga ni ukunguka. Nuko rero bavukanye, turizera tudakekereza ko mu gutanga Imana itwongerereza ivyo dufise. Ijambo ry'Imana rigira riti utabaza umubivyi imbuto n'umukate wo gufungura azobatabaza imbuto agire ko ayisesekaze kandi azogwiza ivyavuye mu butungane bwanyu. Ikete rya kabiri Paulo mweranda yandikiye abanyekorinti kigabane c'9 umurongo w'10. Reka turabire hamwe uturorero. Tugire Kristo. Hari abasinziriye. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Ni muzima. Ni muzima. Ni muzima. Nuko umukristo yihaye ihangiro ryo gukengurukira Imana mu gutanga icicumi ntiyigera ahomba na rimwe. Rega ndababaze, uhuye n'umuntu agusororera ati genda unywe ikiyeri akaguha 10,000, bashubwira uti muri uyu mugisha Imana impaye 1,000 je nza gukoresha 9,000, 1,000 ni icicumi c'Imana, ariko ngaho wohomba usiganye 9,000. Ushira kure niba ari umudandaza si kwiharura neza, wohomba utanze 1,000 ugasigana 9,000. Aho ugiye guca ibigazi ugasanga ibigazi vyawe naho vyoba bitakunze gose ku bigazi cawe wimbuye ikigazi c'imunda 10, kagira uti nubwo biruko uri umunga rumwe nubwo Imana jewe nsigarana 9, wohomba. Ugiye ugasanga mwitongo ryawe wimbuye ibigazi 10, kagira uti nubwo biruko ikigazi kimwe ni c'Imana jewe nsigarana 9, aho urumva ko urara ubusa ngo nica ikigazi watanga. Wimbuye ibigazi 100 ugatanga 10 ugasigarana 90, urumva ko wohomba nyene ku buryo wopfa. Ugiye kuri konti ugasanga ariko umushahara w'ibihumbi 300, kagira uti jewe nzosigarana 270, ibihumbi 30 n'ivy'Imana bafonctionnaire, urumva ko wohomvye gose wocupfa. Ko ijo cobuza umuryango wawe kubandanya ubuzima. Uhembwa ibihumbi 30, ukagira uti jewe nubwo ari dukeya yemwe icicumi c'Imana ibihumbi 3, je nzosigarana ibihumbi 27, bizokubuza kubaho uko bahora ubaho. Umwe wese rero nagende arabe mu vy'Imana imuhezagiza. Wandi misi yose witwararika mu guharurisha ikanwa ry'icicumi c'Imana mu vy'uronse vyose, uzobona imigisha yisuka, uzobona imihezagiro yisuka. Na cane cane rero bavukanye, uyu munsi ijambo ry'Imana twakuye mu gisomwa ca mbere ryadutumiriye twese kuraba ngene tumererwa kubera ukuguma dupfumbashe, katubera akariyo ko gupfumbaturura maze twese hamwe ntabe ico gihe c'aba bahanuzi